igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 n'umunsi ntibagirwa ku buzima bw'igihugu kuko aribwo ubwa mbere perezida mushasha yimikiwe arahirira mu ntara hagati aho yarahiriwe ku mugwa mukuru wa politike ubu mu ntara ya Gitega kuri stade Ingoma. Uwo nawe akaba arahiwe biciye muri constitution yabaye canke yatowe mu mwaka wa 2018 aho kuva gutariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2020 gushika mu 2027 aribwo perezida yarahiye azotwara ikiringo. Ni ibirori vyabaye mu gihe perezida Nkurunziza yahari haheze imisi mikeye apfuye, arivyo vyatumye amadarapo y'igihugu atashobora kuduzwa ngo ashike nkaho yategerezwa gushika kubera Burundi bwari bukiri mu kigandaro. Imbere yuko arahira no mu perezida mushasha asanzwe avuka canke avuka mu ntara ya Gitega nyene, ariko kandi ari umwe mu bantu badasanzwe bakurikira cyane idini rya Katolika, yabanje gusengerwa n'abepiskopi Katolika b'u Burundi, ndetse akaba rero ari ibintu vyanshimishije benshi kuko umugambo CNDD-FDD bavuga yuko bashira Imana imbere. Kuba rero babanje igisabisho ndetse nuko imbere y'ibirori bitangura abamadini atandukanye burimwo abo muri mu bakatolika nyene umusenyeri ndetse n'umusenyeri w'abaanglikane, twavuga ko aserukiye umuryango w'abaprotestant hamwe n'abamenzirima, bose batanguje isengesho. Muri no sengesho rero aba bajejwe amadini canke barongoye amadini babanje gusaba basabira umuperezida mushasha agiye kwinjira mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Nibwo rero Evariste Ndayishimiye nawe hagera igihe hanyuma arahira kuba umukuru w'igihugu mu kiringo c'imyaka 7 yose kuva mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2027. Ni kiringo kidasanzwe tugerageje n'ibindi biringo vyahora bibaho ko umuperezida yahora atwara imyaka 5 dufatiye kw'ibwirizwa shingiro ry'ejeje mu mwaka wa 2003. Ni ikintu rero kidasanzwe aho perezida yarahira icese mu ntara ya Gitega. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Ndayishimiye Varisito umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose, no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi. Ibirori vyo kurahira rero vyakurikiwe no gushira umukono imbere yabo muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, ari nayo yari yemeje amatora yuko yatsinze ku kigero ca 68.70%, nyuma yuko itangazo ryabaye ubwa mbere mu matora yari yabaye ku igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2020. Seni kugenekerezo rya 2025 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2020 yari yemeje yuko Evariste Ndayishimiye yatsinze aya matora
ku rugero rwa 68.70 kw'ijana. Hanyuma bagerageje gusubiramwo neza basanga noneho Evariste Ndayishimiye nk'uko vyemejwe na sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro ku genekezo rya 4 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 yatsinze ku rugero rwa 68.70 kw'ijana. Inyuma rero yo gushira umukono mu gitabo yuko aje kurahira amabanga yahawe ibimenyetso harimwo ikimenyetso kigaragaza igihugu ku vyerekeye igisirikare ndetse inkoni hamwe ndetse n'ibwirizwa shingiro, ariko kandi ahabwa n'idarapo ry'u Burundi, ahabwa n'idarapo ry'ubumwe nk'ivyo yarahiye nyene mu bwirizwa shingiro, kuko ari navyo azogendera akaba umukuru w'igihugu. Ni bimwe mu bintu rero twavuga yuko ari ibintu biryoshe kuba ari ino ngingo yarashitsweko mu gihe Burundi nibwo bwari bumaze kuba buhura n'ikibazo kidasanzweho, perezida yapfuye ikiringo ciwe kitarahera. Bamwe n'abandi bari bagerageje kuba bavyiyumvira ko ati ese ninde koko ashobora kuzoca ayobora igihugu, ariko inyuma y'inama z'urutavanako ndetse na sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro yanzuye yuko ategerezwa kurahira vuba bwangu, inyuma y'uko perezida Pierre Nkurunziza yari yarapfuye ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 nk'uko naje kubibabwira. Ni Evariste Ndayishimiye rero asanzwe avuka mu ntara ya Gitega, agiye kuvuga yuko agiye gutwara kino gihugu gitekanye, nubwo utugorana tunaturiya tutabuze mu gihugu. Ariko inyuma yo kurahira yarabanje aragenzura ingabo ziwe ndetse aranavuga ijambo yashitse imbere yuko agiye kubaka leta mvyeyi, ndetse yemerera ibi na hariya bishobora gushitsa abanyagihugu ku iterambere ry'u Burundi, harimo yuko abakukurutse noneho bagiye kuzohabwa agashahara kakwa kungana nako bahora baronka. Yemera kandi yuko mu burezi agiye gushyira imbere imigambi ituma abanyeshuri biga ibibafitiye akamaro, ariko kandi yanashyize imbere yuko ku gisata c'ingomero agiye umuyagankuba yuko agiye guteza imbere na shashana kino gisata, aho yavuze yuko ingomero zishika indwi ndetse na amasora agiye gushigwa hirya no hino mu gihugu kugira ngo umuyagankuba mu gihugu uje imbere. Ariko kandi ntawoneka kuvuga yuko yanashikirije yuko abahunze bagiye kugaruka mu gihugu kugira ngo baki igihugu, ndetse akavuga yuko agiye gushira imbere leta mvyeyi izowihurukiyemwo bose, hatanumwe azokwimwa ijambo. Ariko naho kureka kwibagira yuko kandi kino gihugu cy'u Burundi kugeza kuno munsi kiriko kirangana na cyane kiza ca coronavirus, kiriho twavuga kiri ku murindi tutavuga yuko urenze, ariko atawureka kuvyibagira. Iyi nayo akaba ari imwe muri impact iriko ishobora guhura nayo muri rino ntango y'u Burundi ya leta shasha ya Evariste Ndayishimiye, ariko kandi no kuba agiye mu buyobozi canke kurongora igihugu hariho uwamusubiriye atakihari, nubwo yavuze yuko ikintu kimwe cyose bakiyaze mu ijambo yashikirije abarundi ubwo yaragiye gusinya mu gitabo ca Livre d'Or muri ntara Rushatsi. Ariko burya hari akantu usanga bibangwa yuko kaba gakugwako n'ikiza ca coronavirus rero kiko kira Burundi ndetse n'isi yose iri kwihangana naco kuri ubu. Tushaka kuvuga yuko imbibe hirya no hino zugaye, ndetse ibidanazwa n'ibindi bikaba bigorana cyane yuko bishobora guhanahanwa. Ikirere kaba gishobora kuba ari imwe muri impact Evariste Ndayishimiye ashobora guhangana nayo. Ariko kandi hariho igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibihugu byo hanze cyane vy'Iburayi. Burundi kuri leta iheze tuvuga yuko batayaga neza, ese uno mwaka hoho canke ino leta shashe no leta mvyeyi yacikiye kubikoraho. Iki naco n'ikindi kibazo ngorabahizi leta nkuko mu ijambo yashikirije yagiye avuga yuko ikibazo cy'umukoroni mu gihugu bigoye kugira ngo bagihe kibanza
ushobora gusanga na kimwe ari zimwe mu ngorane Uburundi bugiye kubandanya buhangana naco. Reka nabashimire kuba mwese mwabanye natwe muri ino video, ndabasaba mugire subscribe ku channel YouTube yacu, reka munagire munasangize, share, munagire na like na comment.